bakunzi bahadiyo ubutumwa bw'amahoro ku mbuga no kuko namwe turabaye ikaze muri kumwe na Celestine yaririzwa nayo kuri kamera kabariyo Evra ntinyutswa nkuko mubimenyereye sindi jenyene n'uyu munsi ndi kumwe n'umutumire umukozi w'Imana Pasteur tubaye ikaze mu kiganiro cacu. Yego murakoze cyane. Yego murashobora Pasteur kubwira abakunzi bacu. Yego jewe ndi umukozi w'Imana nkorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego izina nitwa Pasteur Gilbert. Yego Pasteur murakoze cyane. Mbega Pasteur mutubwira mu ncamake gusa ukuntu mwashoboye gushikira iryo bango muri ko ubu naho mwatanguriye. Jewe kugira ngo ushikire ibango n'ubuntu nagiriwe n'Imana. Yego n'ubuntu budasanzwe abantu benshi bifuza kugerako ariko badashobora kubigerako kuko Imana niyo itoranya. Yego jewe nakuriye ishengero niga natanguye kwiga école de dimanche imwe bita mu Sunday school. Sunday school Yego mu 1996. Yego ndabatizwa ndakorera Imana ndaririmba ikohari ariko sinari bwakire mwemye. None mwashoboye Pasteur kwakira ryari mwemye? Cyambere notangura kuvuga Yego nakiriye agakiza neza ndabyinjiramo ndi mu gihugu ca Tanzania. Yego Imana yatumye umuntu arambarira ati iyo ngorane ufise ishobora gukirira ku masengesho. Yego mwari mugwaye urumva? Nari ngwaye amaso. Yego mubona mufise imyaka ingana gute ico gihe? Ico gihe nari mfise imyaka 27. Yego hama rero bicira bigenda gute? Jewe nukuvuga amaze kumbarira ko naciye ngenda ahantu yantwaye ntihari muri Panikoti. Yego ngezeyo bambarira ibinyuranye n'ivyanjanyeyo. Yego maze gushikayo nagize umubabaro munini cyane ko nari ngiye gusengerwa kugira ngo nkire ariko ambarira ibitandukanye ibyaha ntakoze. Yego bisigura ngo abakunzi bacu nibaze barabamagabo vya bindi twumva ngo barasengera abantu. Pasteur urumva umuntu foko agumana amakinga kumwe Paulo yabivuga. None rero Pasteur muri Tanzania twumva ko ari umwashoboye kuronka mwemuyera naho neza na neza vyagenze gute? Nagomba kuvuga kwanza kugira ndonke mwemuyera umuhamagaro waciye aho nyene bantwaye aho hantu maze kugerayo sinanezerewe n'ingene banyakiriye, sinanezerewe n'ibyaha banyagirije nafise. navuye mfashe ingingo mvuga nti sinzosubira mu rusengero ntabonye Imana ngo ndayibone amaso yanjye. Yego bisigura ngo mwaciye mugira imigabo muri mwebwe. Rero Pasteur mazigera iyo migabo rero Imana rero yaraje yabiretse gute aho naho mu tubwire ko byagenze? Okay, murakoze cyane. Yaho niho hari no kuvuga topic y'icyo ngiye kuvuga. Yego cyane Murahawe ikaze. No kuvuga maze kuva aho hantu naciye mbura amahoro mu mutima ndumva ko ngize umubabaro ndavuga nti jewe no gufungura simfungura nimba Imana yo kw'ijuru ariyo yaremye ijuru n'isi ariyo ituma tubaho sinsubira mu rusengero ntayibonye itamanutse. Yego bwarije naririwe burira buraca hageze mu masasa z'ijoro sinigeze mfungura uwo munsi kuko nari mfise ishaka ryo kubona Imana. ndavuga nti Imana ba data basenze basokuruza basenze deja papa na mama barabakozi b'Imana mu ishengero Panikoti bafise amabanga ariko nagomba mvuge kwanjye nk'ugwaruka n'abantu benshi bakunda gutangatanga birinde cyane kuko aho hanze hari abantu bigira ko ari abakozi b'Imana biyambika nk'intama imbere aramabingira. Yego cyane. Jewe rero uwo munsi bwarije sinigeze mfungura ndavuga nti sinjyama Imana itanyeretse. Ndaho nyene niho hageze saa sita z'ijoro narasinziriye Imana rero ikirampamagara mu ijoro. Yego impamagara ijya mbere impamagara ubugira kabiri ca ndikangura. Yego hamwe niko ndibaza ivyari byo Imana yaciye impamagara ubugira gatatu mbona nkanura ijwi riramanuka Imana irampamagara mu mazina yanje nditaba. Imana kirambara ati nije ndaguhamagaye haguruka unkorere. Ndavuga ati wewe umpamagaye urinde
yo nyene irivuga mu mazina atatu. Ndi Imana ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Imisi yo kwinezereza mu vy'isi irarangiye, haguruka unkorere. Yeje kuvuga ivyo, isi yaciye itigita. Isi iratigita umwanya munini cyane, ufatwa n'ubwoba. Ndavuga nti Imana ngirira imbabazi, ndabyemeye kugukorera. Pasteur, urumva ntibyari byoroshe, none mwaciye muva ngaho guca muja mu buzima mutire ngomba nkore Imana, vyagenze gute mumaze kuva aho hantu kugira ngo nyezina mutamure gukorera Imana mu ibango nyayo? Murakoze cyane. Ntabwo naciye ngenda, bukeye naciye numva ko birangiye. Kuko mwibuke ko navuze ko nagomba kuyibona, nagomba kumva Imana, nagomba kuyibona amaso ko yanjye. Narayibonye arampamagaye. Bukeye bwaho Imana yatumye umuntu, kozi w'Imana yakorera ku rusengero, arambarira ati Imana yambariye utangura igikorwa cy'amasengesho, kutumba cy'amasengesho. Kandi usubiye inyuma gatoya muri ya jambo yambariye ati ndaguhamagaye uza guhera ku cyumba cy'amasengesho. Ati kandi bikubona guhaye uzosengera abagwaye, uzoroba abantu. Bukeye bwaho rero niho wa mukozi Imana yaza aje. Ico nakoze namubwiye nti jewe ku cyumba cy'amasengesho nicyo nshoboye, ariko ico nzi cyo nzokorera Imana mu buryo bwo kuririmba n'ibindi bikorwa. Mukozi Imana yarasubiye inyuma, ariko icyakurikiye haheze indwi imwe Imana yarongera irampamagara, yambara ati nakubwiye ngo ugende kunkorera uce ku cyumba cy'amasengesho, niho ibikorwa byawe bigiye gutangurira. Imana ikirigirira ncyangamika zose. Imana yaciye inteza indwara, narara ndakoma induru bukarinda buca, umuriro ukararuraka mu mutwe no mu matwi. Ariko ndavuga nti nubwo biruko ibi bikorwa biragoye, sinshobora kwinjira muri ibyo bintu byo gukorera Imana mu masengesho, ngati nzogukorera ndiko ndakora ibindi bikorwa. Ariko Imana kuko ari nyembabazi, haheze ukwezi Imana yaragarutse impamagara mu ijoro, nca ndikangura. Ndabye ku isaha nsanga ni saa 9 z'ijoro. Imana irambarira ati hitamo kunkorera no gupfa. Ivuze uko aho nari njyamye, igitanda caraduga kikakubita hafi mu gasongero kindi. Isi iratigita, ndavuga nti Imana, abantu b'Imana, Imana irateye ubwoba, nimuze dukorere Imana kandi tuyitinya. Ico gihe uko nari meze nabi, nari ndebye cyane, ukwezi kose ntasinzira, nari nsigaranye ibiro 40, kandi Imana yampamagaye. Ico gihe yampamagara mfise ibiro 70. Naciye nkoroka aho nyene ku gitanda, ndakaraba amaso, nirukanga cyumba cy'amasengesho. Ndahashitse cyasanga abakozi Imana niho bari. Naguye mu muryango w'urusengero, baranterura banjana mu cyumba inama, baransengera. Nagiye guhembuka haheze nk'isaha 2. Imana ihishurira abasenzi, uyu ni jana mugize uko nagombye kwankorera. Nuko byagenze. Yego Pasteur, urumva ntibyari byoroshe. Twovuga tuti yabuze tubirenga n'ibyo kwa Yona, aho wewe yashigwa mu rufi mu kiyaga, bikaje bigenda uko byagenze. None rero Pasteur, mwavuze ko byabereye muri Tanzania, none mwagumyeho muri Tanzania, mwavuye gute, byagenze gute? Ego ahubwo nagomba kubabwira icakurikira sweet. Ego nukuvuga ibyo bimaze kuba nkatangura amasengesho, Imana cimbarira ati nubwo biruko usaba kunkorera ofisi umudamu. Ati mwubake urugo. Yego. Ndavuga nti sinshobora kwemera kare wa nti. Ndagomba ndagusaba ikindi kimenyetso. Yego. Ikimenyetso kigira kabiri nasabye Imana. Imana mbare ati fata imisi 3 ndakwiyereka. Iyo misi 3 ndayihejeje y'amasengesho. Imana injana ahantu hateza amazi, imvura yaguye. Ndambari ati fukama muri ayo mazi. Ijwi riransunika ati fukama. Numva umuntu ansindagira hasi. Ndapfukama muri ayo mazi. Mfukamye ndasenga Imana ndi muri ayo mazi. Hama Imana irambara ati haguruka. Iraba kuri izo mpuzu.
impuzu usanga nta mazi yagiye. Imana irambara ati aho nyene ndaho ati wipfuza ko ndakubwira gute, fata urugendo unkorere. No kuvuga ndaho hantu ibyakurikiye narabyemeye. Imana irambara ati cagura umugeni ubake ati kandi uzotwara ubona kwezi. Umwana babwira abasore benshi bagenda gucagura bakaca bagenda bakabwira Imana ati ngomba nyene siko biri. Ico gihe Imana imaze kubimbarira narahagurutse ndavuga nti Imana ibi jewe sishobora kurongorera hano muri Tanzania, saba ko ndongorera mu gihugu cy'u Burundi. Ariko Imana irambarira ati mu gihugu cy'u Burundi ntujayo, bisiyo ndaguteguriye ugenda. Ico gihe naciye ndonka promotion yo kuza gukorera mu gihugu cy'u Burundi. Hama rero mu muryango urantumako nararose akazi bakora muri ONG kandi nari gukorera amafaranga menshi. Mugabe cyagiye gutangaza Imana irambarira ati hariya ntujayo, mfise mission yo kugutuma hanze. Ndabaza Imana ati hanze singomba kujayo, ngomba kuza gukorera mu Burundi, ndemeye kuzogukorera ariko ndi mu Burundi. Aho mwari mwamaze deja kugira ya mariage canke nayo mwari bwagiye? Mariage nari namaze kwiga. None mbega Imana ikibabwira ati mwebwe mubanza kwanza kugira urugo mwari mufise imyaka ingahe ga pasteur? Ico gihe imyaka ikiregereza imyaka 30. Murumva ntivyari vyoroshe kubona pasteur agifise 30 avuga ati Mana oya ibi bintu si wewe he, ni ibintu bitoroshe gose. Rero pasteur rero mumaze rero kuronka iyo mission yo kuja korera hanze, naho byabandanije gute? Maze kuza kuronda mission, iyo mission kwanza yari kuza gukorera mu Burundi. Yego. Maze kuza mu Burundi nje kubwira ngo ntangura akazi, Imana irambarira ati mwijoro ati kajya kazi sije nakagutumye subira muri Tanzania kuko cyane. Yego. Ndaharira n'Imana kuko nacishije aho iwanje. Imana ndababwira abantu bariko baranyumviriza. Mwumvirije ujye bizotuma mugera ku masezerano y'Imana. Ndaho hantu maze kuza Imana yamuze ku kuboko. Ati kuboko gusubira kukwandikisha ukundi ndi mu nzozi. Nikanguye byarananiye kunandika izina ryanje. Niko kuboko nyene. Ukuboko kw'iburyo no munsi nandikisha ukubavu. Umva kuva ico giye gushika n'ubu kuko kwaciye kuguma uko nyene kwaciye kumugara. Urumva bisigura ngo ni ibintu Imana yagumye ikora kugira ngo ikwemeze koko yuko ariyo iri kwiravugana nawe kugira ngo nawe ushobore kuyizera. Ego cyane. Ego. None rero pasteur tuma ko mwasubiye kuza mu Burundi bakunzi bacu bitwovuga vyose kutagiye barinda ko murumva ari ibintu bitafashe umunsi umwe atari imisi ibiri n'ibintu by'imyaka, ariko ubu turi gusaba mu cyanke twege bishobora gufasha n'abandi. Rero pasteur ubu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho naho mwashitse gute, byagenze gute? Aho naho nyene yabaye inkambuko irasanzwe. Ariko novuga ngo nta nguvuzi wanje nashizemo, byose byagiye ku rutonde rw'Imana. Maze kuva mu Burundi nkasubira muri Tanzania kuko Imana yari ingaragarije ko naza mu Burundi. Ngeze muri Tanzania naricaye mu gikorwa cy'Imana, ndakorera Imana ndumuje nama. Ivyo bivuye ngaho Imana irambarira ati ngomba shitse isezerano naguteguriye, ngomba ndagutume hanze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndabaza Imana ati Imana nzogenda yo gute, waranse ko nja mu gihugu c'amavukiro ngo nkorere iwacu, iyo mu mahanga jewe uzonjana yo gute, nta ndimi zahonze. Imana irambarira ati jewe nzokwigisha jewe ubwanje. Imana inyereka ibimenyetso bitatu ati ngiye gutuma abazungu barongoye immigration, abazungu bazoza baguhoje. Imana inyereka umuzungu kazi umudamu Imana irambarira ati kandi ico gihe sense ico gihe umudamu wazoba yibungenze ati kandi uzova gukora isensa ico gihe uvuye ku isensa umudamu wazoba yibaruka. Imana impa amasezerano inyereka ivyo nzovuga mwiyo sensa. Ibintu bitatu. Abakunzi bacu batazi isense bo bavuga ko ari kugira ngo bashobore kugitahura. Novuga ko ari barura. Ego barura sinzira nyine ko bashoboye kugihaza rusansuma. Murakoze cyane andi baza ko bashoboye kwitora benshi. Muti rero hageze rero iyo sense rero byagenze gute rero? Ico gihe Imana imaze kunyereka iyo nzozi haciye umwaka. Imana imbarira ingene bizokurikirana. Hama ico gihe iyo barura rigeze ryaraje riratangazwa rije iyo rusansuma muri ivyo kuri ico gihe nyene umudamu yari bungenze kandi yari mu bihe bya nyuma byo kwibaruka. Naragiye ku sense kuri kwibarura murantunga
nasanga wa muzungukazi ni hari arambaza ibibazo bitatu Imana yampaye n'ibyo navuze aca arambarira ati kaze mu gihugu kugira gatatu duhejeje ndashima Imana. Yego urumva mwashitse muri Etats-Unis muri umujenama canke mwari mugeze kwibanga igihe cyo gukorera Imana? No kuvuga amaze guheza iryo barura canke iyo lisansuma hace mu indi myaka 3. Yego urumva ivy'Imana bigenda ku rutonde rwayo. Myaka 3 baradukuye ngaho batwungururiza ahandi, aho hantu twagiye twasanze shengero rya Pentecote, aho niho naherewe amabanga yo kuba umudiyakoni n'umwarimu. Yego ariko naho ngira ngo mu byaciye bigera tugira mu umupasiteri habaye ngaho nyine muri Etats-Unis. Oya aho nari nkiri muri Tanzania. Muri Tanzania. Yego. Bisigura ngo ibango ry'ubupasiteri rero ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego cyane pasiteri murakoze cyane kuri iyo ntahe. None uburo mutubwira pasiteri mu ncamake yigwa c'Imana kigeze he hiyo muri kimeze gute? Yego murakoze cyane. Ikorwa c'Imana hariya ntibyoroshe, ariko Paulo yavuze ngo shobozwa byose n'umwe nkomezi. Ikorwa c'Imana turakibandanije, nkorera muri leta ya Kentucky mu gisagara ca Louisville, kandi ibikorwa by'Imana bigenda neza. Imana ishishikara kutwongera abakizwa. Mbere mwaka nyene mu kwezi kwa mbere niho Imana yaduhaye akaryo keza niba kwigiza turonka urusengero runini ushobora kwakira abantu benshi, kandi Imana ishishikara kuduha abakizwa umunsi ku wundi. Yego pasiteri murakoze cyane. None hariho ikibazo isi iriko irahura naco iriko ihangana naco iyi minsi, ariko mu bihugu bitembere cyatanguye kera mu myaka ya 90 ikintu ca LGBT bisigura ngo lesbienne, gay, bisexuel n'ibindi, bisigura ngo bya bikorwa by'abantu bahuze ibitsina canke by'ubutinganyi. Mbega hariya kumengo pasiteri niho byatanguriye, mwo muri ko murakorera Imana ntambamye muhura nazo z'ivyo bintu nk'abakozi b'Imana? Zirahari ariko nkuko mubivuze ico kibazo kirakomeye, kandi hariya niyo byatanguriye koko, kuko hari umuntu asabwa kubaho uko agomba adahonyanze uburenganzira bw'abantu. Aba homosexualite bariyo, abagay bariyo, abagore bigira abagabo bariyo, abagabo bigira abagore bakarongora abandi bagabo bariyo, ariko twebwe turi mu ishengero twagumye kugakiza twahawe kitangura. Yego pasiteri murakoze cyane. Reka tubashimire pasiteri kubona no munsi mwashoboye kwitaba ubutumire bwacu, kuko byose natwe twumara. Ariko pasiteri kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu, ni cyahe kintu mwumva muvuga muti ikintu sinogeze ikiganiro ntakivuze ntakibari n'abakunzi baraje ubutumwa bw'amahoro ku mbuga ngurukanabumenyi? Ego ico novuga ni iki, agomba mpanure kugwaruka canke n'abariko baranyumviriza, dusenga Imana nyakuri, kuko aho hanze hari ibintu byinshi bizimiza, hariho inyigisho nyinshi zikura abantu mu gakiza nkuko nanje byangendeye. Ariko nagomba mvuge iyo ufise isezerano ukaba ufise intumbero wihaye, ico bita vision canke vision, usenga Imana, kuko Imana yabwiye Yeremiya ngo mpamagara ndakwitaba nkwereke ibyikinze iby'amaso yawe atari bwigera abona. Nanje nagiye muri Etats-Unis, ariko leta ya Amerika niyo yagize selection, no kuvuga nanje mbamwe biciye muri kwa gusenga n'urutonde rw'Imana. Nagomba mvuge rero ico Imana yaduteguriye cyangwa yateguriye uwo ari we wese, Imana yabiteguye kuko ataravuka. Ariko kugira ngo gishike usaba guca bugufi ugasenga Imana kugira ngo Imana ibane nawe hama yuguru. Yego pasiteri murakoze cyane. Reka twizere ko n'ikindi gihe tubatumye ko muri no yuko muzotwitaba. Yego twizere ntariya ko muzotuma ko natwi ikindi gihe tukazobasanga hariya tuzakora ukuntu mukora ibikorwa by'Imana nka radio ubutumwa bw'amahoro. Yego bakunzi bacu rero tukumwe n'umupasiteri nkuko twabivuze, reka tumusabe arangize emission yacu iganiro cuno munsi adukize mu biganza by'Imana. Pasiteri Murahawe ikaze. Yego murakoze. Reka dusenga Imana. Yego Mana yo mwijuru waremye isi n'ijuru, turagushimiye ko ari ugera ibitoba ku murango no mwijuru. Turashimye ingene washoboye kudushoboza kuva mu ntango y'iki kiganiro cyo gutumwa bw'amahoro. Mana turasenze tuvuga tuti
abazokumviriza iki gishinga ntara cy'ijambo ryawe Mwana, baze bakizwe, abantu baze babohoke, baze bagushira imbere, baze batahure ko Imana ariyo hezagira. Imana ni ikuru umuntu mu mukungugu ikamushira hejuru. Turasenze kugira ngo ubutumwa bwiza buze bubohora ababoshwe kandi buze buhe ivyizigiro n'abandi bacitse intege. Ibisigaye Mana udushoboze kugeza igihe uzogarukira. Urakoze ko banye natwe kandi ugiye gusozerana natwe. Tuvyambaje mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Bakunzi bacu bakunze kubana natwe, Celestin niwe muri kumwe narizwa nayo kuri kamera, akaba ariyo Evrard Ntihinyuzwa. Naho ubutaha.